ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ngarutse nongera kubifuriza ibihe byiza mu byo murimo byose, ibikorwa byanyu mugire amahoro n'imigisha, kandi abamerewe nabi, abari mu bibazo nabo nk'uko nama mbivuga, nabo nyine mbifurije koroherwa no kugirirwa neza n'umuremyi wacu. Uno munsi rero nongeye kugaruka mvuga igice cya kane cy'ubwenegihugu bwa Australia, cyane cyane tukaba tugiye kuvuga ku bibazo bakunda kubaza, nk'uko nagenda biraba kuri YouTube, nkagenda nshira hamwe ikibazo nkagisigura uko nshoboye, hanyuma nkongera nkavuga kandi n'inyishu yacu kugira ngo bifashe abantu bose bazoshobora kubyiga. Hama rero dutangurira ku kibazo cya mbere kivuga ngo in Australia why should a person get a job or a promotion? Ngo muri Australia ni iki cotuma umuntu bamuha akazi canke bamuduza hejuru mu ntera. Ikimengo twarigeze no kukivuga mu kindi gice n'ubundi. Hama rero batanze ABC. A bavuze ngo because of the agenda, ngo kubw'igitsina ciwe nyamuntu agomba kuronka akazi canke kuhabwa gutezwa imbere mu ntera. B bavuze ngo because of the ethnicity, ngo kubera ubwoko bwiwe, ngo bomuha akazi barabye ubwoko bwiwe arimwo. Ica gatatu ngo because of their skills and experience, ngo bomuha akazi barabye ubumenyi afise na experience afise mu kazi, uburambe mu kazi. Hama rero wiyumvire mbega ubona inyishu niyihe yotuma umuntu bamuha akazi canke bamuduza mu ntera. Inyishu batanze ni C, because of their skills and experience, kubera ubumenyi asanzwe afise hamwe n'uburambe afise muri ibyo bintu uko amenyereye gukora akazi. Ikindi kibazo naho babajije ngo which of these is an example of equality in Australia? Ngo ni iryahe muri aya mungane ajanye no kungana kw'abantu muri Australia. Batanze naho nyene ABC. A ivuga ngo everyone follows the same religion, ngo abantu bose bakurikiza idini rimwe, itorero rimwe, baja mu idini rimwe, bafise ukwizera kumwe. B men and women have equal rights, ngo abagabo hamwe n'abagore bose bafise uburenganzira bumwe. C everyone belongs to the same political party, ngo abantu bose bari mu mugambwe umwe wa politike umwe. Inyishu y'ukuri yirabe muri ibi bitatu, ngo mbega abantu bose bari mu idini rimwe, mbega abagabo n'abagore bafise uburenganzira bungana. C ngo mbega ngo abantu bose bari mu mugambwe umwe. Inyishu batanze B niyo y'ukuri, niryo ryunganira rivuga iby'ukuri. Men and women have equal rights, abagabo n'abagore bose ngo barangana nk'uko ukurikije inyigisho nk'uko twabyize. Hanyuma tuce tuja ku kindi kibazo gikurikira, bavuga ngo which of these statements best demonstrates Australian values about freedom of expression? Ngo ni yahe muri aya mungane batanze hano ahuye neza, ajanye neza n'uburangamutima bwa Australia, ariko bikaba bigerekeranye no uburenganzira bwo kuvuga kakuri ku mutima. Muribuka ko twakomeje tubigaruramo kubera ko bigaruka henshi. A bavuze ngo everyone can peacefully express their opinions within the law, ngo umuntu wari we wese arafise uburenganzira bwo kuvuga kamuri ku mutima mu gihe cyose bihuye n'amategeko, atategeko yishe. B people with different views from me need to keep quiet, ngo abantu bose bafise imyumvire, bafise imbono itandukanye n'iyiwanje, ngo bategezwa guceceka, bategezwa kwama bacecetse. C ngo only approved topics can be discussed, ngo ibintu byonyene byemewe byatangiwe uburenganzira, ngo nibyo byonyene dutegerezwa kuvugana, kujadiriyanaho, kuvugana, kuyaga. Reba rero y'ukuri, mbega ngo niryahe ryunganira ry'ukuri. A ngo abantu bose bategerezwa kuvuga kabari ku mutima mu gihe cyose biri mu mategeko. B ngo umuntu wese tudahuje ibyiyumviro, tudahuje imbono, ngo ategezwa guceceka. C ngo ibintu byonyene dutegerezwa kuvugaho ngo ni ibintu abandi bahaye uburenganzira, baprovinze, ndubishize mu Kirundi. Inyinshi y'ukuri ni yihe? Inyinshi y'ukuri, iryungane riri ry'ukuri ni A, ni iri rya mbere rivuga ngo abantu bose bategezwa kuvuga ibintu bibari ku mutima mu gihe cyose biri mu mategeko. Twarabivuze, everyone can peacefully
express their opinions within the law. Tugende ku kibazo kindi gikurikira kandi babaza ngo in Australia, can you encourage violence against a person or a group of people if you have been insulted? Ngo mbega muri Australia urashobora gushishikariza abantu umuntu umwe canke abantu benshi? Can you encourage violence against? Ngo urashobora gushishikariza ihohotera ry'umuntu umwe canke ry'abantu benshi mu gihe bakugiriye nabi, tuvuge bagututse, bagukubise, bakugize gute? Mbega urashobora gushishikariza ihohoterwa ry'abantu? Batanze A, B, C. A bavuze ngo yes if you do not intend to carry out the violence. Ngo ego urashobora kubashishikariza mu gihe wowe nyene udashaka kubikora wowe ubwawe. B, no, it is against Australian value and the law. Ngo oya, guhohotera biri kubiri n'uburangamutima bwa Australia ndetse n'amategeko. C ivuga ngo sometimes if I feel very offended. Ngo ego rimwe rimwe mu gihe numva jewe ubwanjye ko byambabaje cyane byankoze ku mutima. Nyinshi y'ukuri ni iyihe rero? Mbega turemerewe gushishikariza abantu kugira ihohoterwa, guhohotera abandi, guhohotera undi muntu? Ngo ego mu gihe wowe utari wowe ubwawe ugiye kubikora, tuvuga ugatuma uwundi tugenda ubikore. B ngo no, it is against Australian values and the law. Iyi niyo nyinshi y'ukuri. B ivuga ngo oya, ntidutegerezwa gushishikariza abandi kuhohoterana kuko ngo biri against, birabunyuranye, biri kubiri n'uburangamutima bwa Australia kandi biri kubiri n'itegeko rya Australia. Tugiye ku kindi kibazo kivuga ngo how do you value English language as the national language of Australia? Ngo ni gute woha agaciro ururimi rw'icongereza nk'uko ari rwo rurimi rw'igihugu cyose cya Australia, ni rwo ruhugu tubwita national language. Bavuze ngo to learn to speak English because it helps to get an education, a job and better integrate into the community. Ngo wo kwiga kuvuga ururimi rw'icongereza kuko ari rwo ruduhuza, rukaduha akazi, rukaduha no mu mashuri, muri education mu kwiga amashuri tukagira ubumenyi, kandi ni nabwo ngo rutuma abantu bashobora kwiyumvanamo muri community y'abanya-Australia bose. B bavuze ngo it does not really matter in Australia. Ngo nta kintu kinini yabivuze, ngo nta kintu kinini yabitwaye. C just speak your native language all the time. C ivuga ngo nta kibazo wewe wivugira ururimi rw'iwanyu rwa kavukire rwawe ngo iminsi yari yo yose nta na kimwe. Mwibuke ikibazo kivuga ngo ni gute woha agaciro ururimi rw'icongereza? Inyishu y'ukuri ivuga inyishu y'ukuri ni A, utegerezwa gukomeza kurwiga kuko ari rwo ruduhuza, ni rwo dukoresha ku mashuri, ni rwo dukoresha mu buzi, ni nabwo kandi rutuma twese twiyumvamo nk'abanya-Australia. So you need to learn to speak English because it helps to get an education, a job and better integrate into the community. Inyishu rero ni A. Hanyuma tugende ku kindi kibazo gikurikira kivuga ngo Australia has no official national religion and people in Australia are free to follow any religion they choose. Ngo Australia nta religion, nta dini y'igihugu ifise. Ivuga ngo iyi niyo dini y'igihugu, muri bwa twarabyize kandi ngo hanyuma bakavuga ngo kandi abantu bafise uburenganzira bwo gukurikira religion, gukurikiza idini iryo ari ryo ryose canke imyizerere bifuza bashaka uko babyumva, uko babyiyumvamo. Mbega nibyo, is it true canke sibyo, is it false? Wowe hitamo kimwe ukiyumvira. Mbega Australia irafise national religion? Hano rero bakubwiye ngo Australia has no official national religion, ngo nta dini y'igihugu ifise. Ibyo byo nibyo, nta dini y'igihugu ifise. Niyo mpamvu umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja mu dini yose ashaka. Bikaba bivuga rero yuko inyishu y'ukuri yabyo ari true. Nta national, there is no official national religion. Nta dini bita ngo ni dini y'igihugu ngo abantu bose bategetswe gukurikiza ihari. Hama dukomeze ikindi naho kivuga ngo it means that individuals in Australia must respect the freedom and dignity of others and their opinions and choice. Batanza iryungane rivuga ngo bisigura ko abantu bose muri Australia bategetswe kubahiriza
uburenganzira bw'umuntu n'agateka, dignity of others, n'agateka k'abandi, kandi bakubahiriza n'ibyiyumviro byabo n'amahitamo yabo, n'amahitamo yabo. Hanyuma rero wowe barakubaza byitwa gute, rero baraguhamwo ibintu bitatu ABC, uhitemo izina canke insiguro y'ibyo bamaze kukubwira yuko abantu bose batezwa kubahirizanya, bakubahiriza agateka k'umuntu, bakubahiriza iby'undi muntu avuze n'ibyo yumvamwo n'ibyo ahisemo. Mbega byitwa A, batanze fair go, mbega byitwa fair go. B, mbega byitwa mutual respect and tolerance for others. Mbega C, baguhaye none of the above, ngo nta na kimwe muri ibi A na B kirimwo. Banza rero wiyumvire, ukurikiza inyigisho twize, urabe inyishu y'ukuri ni iyihe. Inyishu ivuga yuko abantu bose bategetswe ku respect the freedom and dignity of others and their opinions and choice. Inyishu ni B, byitwa mutual respect and tolerance of others. Ni ukuvuga kubahirizanya no kubahiriza no kwihanganirana twese uko turi. Hanyuma ikindi kibazo kivuga ngo in Australia, what should you do if you see or has knowledge of a child being abused? Ngo mbega mu gihe woba mu gihe niki ushobora gukora mu gihe umenye canke ubonye umwana ari kuba abused, bari kumuhohotera. Murabizi ubwoko bwose bw'ihohotera twarabwize. Niki wokora umaze kubona ko bari kumuhohotera? Ubwoko bwose baba bari gukoresha mu kumuhohotera niki utegezwa gukora nk'umwenegihugu wa Australia. A, report the abuse to the police immediately to investigate. Ngo utezwa kugenda ukabivuga kuri polisi kugira ngo bakore itohoza, investigate. B, bavuga ngo wait until the police will investigate. B, ivuga ngo wowe rindira gusa uceceke wirindirire kugeza igihe bonyene bazobitohoza. Hanyuma C, ivuga ngo never be involved in anything. Ngo ntugire ikintu na kimwe uzinjiramo ngo uzicarire gusa. Rero inyishu y'ukuri ni A, you have to report the abuse to the police immediately to investigate. Ngo utezwa kugenda kubivuga kuri polisi bonyene bakaza bakikorera itohoza kuko nibo babishinzwe. Ikindi kibazo kivuga ngo in Australia, this may mean taking a meal to an elderly neighbor, driving a friend to a medical appointment, or visiting someone who is sick, frail and lonely. Ngo hano ngo bivuga ngo ushobora gutwara ibyo kurya ku mubanyi, ku muntu akuze mu bana w'umubanyi wawe, ushobora gutwara umuntu ukamudrivinga ukamujana kuri appointment yoba afise ahantu bamuhaye ubutumire bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi naco ngo ushobora kugenda gutemberera kuramutsa umuntu agwaye canke umuntu afise intege nkeya cane canke umuntu yafungiraniwe mu nzu wenyine atagira umundi muntu umubana umusanga babana. None bakubaza rero ngo byitwa iki? Ni iki bisigura ibi bintu byitwa iki? Baguhaye A, mateship, B, baguha friendship, C, baguha courtship. Utu twose batanze dufise insiguro zitandukanye, ariko ndibuka imwe twavuze ku ishure no mu nyigisho irimwo. Tuvuze mateship ni kubana n'abantu gufashanya mu kibano. B, friendship ni ubugenzi, kugirana ubugenzi, abagenzi. Hanyuma courtship nabyo sinzi ukuntu nokivuga mu Kirundi, mumbabarire kwere, ariko reka dutanga inyishu y'ukuri. Inyishu y'ukuntu ibi byitwa igihe utemberereye umuntu, igihe ufashije abagowe ukabashira ibyo kurya, canke abakuze abantu bashaje cyane muri arya mazu babamo, igihe utemberere utwaye umuntu kuri appointment bamuhaye, canke igihe ugiye gutemberera umuntu agwaye. Ibyo muri Australian society, muri community yacu ya Australia, nibyo bita mateship. Ya niyo nyishu y'ukuri, niyo uzocagura mu gihe bakuhaye buriya burorero. Ntabwo batizwa no kutaguha bwose, bashaka kuguhamo buke muri birya, ariko ikintu cyose uzokora gufasha abandi bantu muri Australia, muri Australian value bitwize ko byitwa mateship, kugafata uko nyene. Hanyuma hano naho bavuga ngo ikindi kibazo ngo when there is a conflict between Australian law and religious law, what law must prevail? Ngo mbega mu gihe amategeko y'idini agonganya n'amategeko y'igihugu, ni bihuye, nubwo mvuze kugongana, mu gihe bihuye byose bihuriye hamwe, biragusaba ko uhitamo kimwe wubahiriza muri uko kanya. None bakubajije ngo ni ikihe gitegetswe kuja hejuru, ni ikihe gitegetswe kubahirizwa gusumba ikindi? A, baguhaye religious law, ngo amategeko y'idini, amategeko y'itorero, amategeko y'imyizerere.
B baguhaye Australian law, amategeko ya Australia, y'igihugu ca Australia. C ngo none of the above, ngo nta na rimwe muri aya mategeko yose utegerezwa kubahirizwa. Nawe byiyumvira, wumva ntushobora kubaho udafite itegeko uri kubahiriza, ibyo byo ntibishoboka. Nyishu rero y'ukuri, mu gihe amategeko y'idini agonganye ahuye n'amategeko y'igihugu, itegeko utegerezwa kubahiriza kuri iyo ngingo muri ako kanya ni B, Australian law, kuko niryo ry'igihugu turimwo, utegerezwa kuryubahiriza mu gihe uri muri Australia. Hari ikindi kibazo ngaha kivuga ngo what does fair go means in Australia? Ngo mbega fair go bisigura iki hano muri Australia? Hanyuma baguhaye inyishu zitatu. A ivuga ngo this means a person should get a job based on their skills and experience, not because of their gender, wealth and ethnicity. Isigura ngo ibi bisigura ko umuntu yategerezwa guhabwa akazi barabye ku bumenyi afise no kuri experience, ku uburambe bw'akazi afise, atari ukubera, not because of, batarabye gender yiwe, igitsina afise, wealth, ubutunzi afise, na ethnicity, n'ubwoko bwiwe. Ibi twabivuze hirya mu kindi kibazo, urabona ko bigarutse byanditse ukundi. B bavuga ngo what someone achieves in life should be a result of their hard work and talent. Ngo ibyo umuntu azoshika ko muri ubu buzima, ngo bitegerezwa kuba ari inyishu, ari inyungu y'inguvu yakoresheje, their hard work and talent, canke se y'ingabirano yahawe, impano afise mu gukora ibintu. Hanyuma C batanze ngo all of the above. Buno bwa mbere muri bijya bibazo byose turonse ubwoko bw'iki kibazo, ukiteho gisobanukirwe. All of the above ni kuvuga byombi, A na B, ni kuvuga ibyo batanze aho haruguru byose nibyo. Rero iyo baguhaye ikibazo nk'iki, utegerezwa kubanza ukaraba mbega A niyo, mbega C niyo, mbega D niyo, nimba C ariyo, nimba akanyuma kavuga ngo all of the above, ni kuvuga ibyo hejuru byose baguhaye nibyo. Nko kuri iyi case rero kuri aka baguhaye A nibyo. A ivuga fair go, this means a person should get a job based on their skills, experience, not because of their gender, wealth and ethnicity. Ibi nibyo, ntabwo bategezwa kuraba ibitsina, ubutunzi, iki mu kuguha akazi. Ibyo rero nibyo bita fair go. B nayo nyene niyo ivuga ngo what someone achieves in life should be a result of their hard work and talent. Ngo ibyo umuntu azoronka mu buzima bizoba ari inyungu y'inguvu yakoresheje n'amatalent Imana yamuhaye. Byose rero kubera ari byo A niyo na B niyo mpamvu C ariyo y'ukuri ivuga ngo all of the above. Ni kuvuga ibi byo hejuru byose biremewe nibyo. Aka rero urumva ni gashasha, niyo nyishu. C niyo nyishu. Hari ahandi twimwibuka ku bindi twahora dukora bivuga ngo none of the above. Ni kuvuga nta na kimwe muri ibyo haruguru kirico. Uzitonde mu gusoma ibibazo, nubona iyo A baguhaye atariyo, B baguhaye ntibeyo, tuvuge na C niba bayishizeho nayo akaba siyo, inyishizo bivuga ngo none of the above, nta na kimwe kirico. Nubona baguhaye aha rero bakavuga ngo all of the above, uzobanza checking ko A ariyo na B ariyo, nimba ufise na C urebe ko nayo nyene ariyo baguhaye. Bwakanda kamwigishijemwo nyene. Hanyuma ikindi kivuga ngo ikindi kibazo, igisubizo rero urumva n'icyo namaze kukivuga ni all the above, ni C, kubera ko A na B zose nizo. Hama ikibazo rero kivuga ngo what is an important unifying element of the Australian society? Ngo nakahe kantu kari gakomeye, gafisa akamaro gakomeye gahuza abantu muri society ya Australia, mu banyagihugu bose ba Australia. Nakahe kantu gakomeye kabahuza bose. Baguhaye ibintu bitatu. Baguhaye A, English language, ngo ururimi rw'icongereza, muca mwibuka ibyo twavuze haruguru. B baguhaye tax, amatagisi, amakori. C baguhaye business, ubucuruzi canke ibicuruzwa, canke tuvuga ubucuruzi, business canke ibintu byose bihuza abantu mu kugura no kugurisha, abantu baba bariko barakora. Ni icahe mbega gihuza abanya-Australia gituma biyumvanamo? Twarabivuze mu nyigisho, ikintu kiduhuza twese nk'abanya-Australia kandi tuvuga dukoresha hano muri ibi baguhaye, kuko bashaka kukiguha kandi bakaguha ikindi, bakaguha citizenship, aho bica ibindi bintu. Ariko aha ikintu kiduhuza muri ibi batanze ni ururimi. A, English language niyo correct answer, niyo nyishu y'ukuri.
is English language. Hanyuma tugende hari ahandi nanone babajije ngo what is Australians common bond, ngo mbega ni iki kintu kiduhuza. Muribuka narimpeje kubivuga, urabona ibibazo bibiri bigomba gusa no kuba maso ukaraba neza ukamenya insiguro. What is Australians common bond, ngo mbega ni iki gihuza abantu abanya-Australia muri Australia, ni iki kiduhuza twese. Baguhaye naho nyene ibintu bitatu A B C. Baguhaye icambere citizenship, B friendship, C mateship. Utu tuntu twari dutatu wategezwa kubumenya ico dusigura kugira ushobore kumenya ni iki gihuza abantu. Duhereye nka kuri C twamaze kukivuga hirya mu byahise. Mateship ni uburyo bwo gufashanya hagati yacu nk'abanyagihugu mu buryo bwo kwitangira igihugu no gukorera abanyagihugu, gukorera igihugu nk'uko tuba twarabisezeranye. B friendship ni ubugenzi. Rero ubugenzi ntabwo aribwo buduhuza twese nk'abanya-Australia, oya. Aho nginyinshi y'ukuri ni A citizenship, ubwenegihugu. Twese duhurira kuba turi abenegihugu. Citizenship is our common bond. Rero common bond ni ikintu kiduhuza twese hamwe, kiduhuriza hamwe. Niyo nyinshi y'ukuri ni A citizenship is our common bond. Nico gihuza abantu bose hamwe. Nuko rero murakoze, nizere ko biza kubafasha mugashobora kubitahura. Iki ni cyo gice ca nyuma part 4 yo kwimenyereza ibibazo by'ubwenegihugu bwa Australia. Mugerageze mubisobanukirwe kandi mbifurije kuzobikora neza mukabitahura. Mbifurije kuzoronka ubwenegihugu kugira ngo namwe mushobore gutanga contribution yanyu, muze mushobore gutanga namwe amaboko yanyu mu kubaka igihugu. Sawa, mubane n'Imana, Imana izibane namwe muri byose, mu banyu ndetse no mu byanyu. Mugira amahoro n'imigisha. Yari Jane Hatunga, murakoze.